Guys, nyuma yo kuva muri management ya Ulova Music, guys, DJ Fernando ubu tuvugana ni wari kari papa yongera yimama. Guys, none ibi bikomeje gutangaza benshi bavuga ati none uyo mwana tuzomugirene, tuzomukoze iki ko yatunaniye. Uyu mwana ariko arajugumiza abakingi ariko arabajugumiza bavuga yuko agira abatere kudeta mu muziki w'u Burundi. Narababwiye yuko je nazokwigera ndabahemukira, sinzobata mwenyene ahubwo nzobasanga ndabasangize ivyo Burundi buriko burunguka cyane mu muziki w'u Burundi. Guys, narababwiye yuko burya iyo ugwanye n'umwana cyangwa n'uwukuze, burya ivyo bintu biratandukanye. Cyane gwana n'uwukuze munganya ingufu, munganya n'ubwenge, mungana n'imyaka. Guys, nyuma y'igihe kirekire ntariko ndakora izi content, ariko ubu ndagarutse muri game, ndagarutse mu kibuga, c'abakuze. Hello, bite so gente bazamura ameze neza nkuko bisanzwe. Kuba tazi nkaba nitwa Jafar Demosa cyangwa te promoter, bivanye nuko vyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, narababwiye ko ari je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Muntu ukeneye kumva rero ingo wumvirize, udakeneye kumva naho haguruka ugende kuki wanje niba hasomba urusaku. Guys, gitarangwe nare kizgenza ndugwe serumu muyangayanga, uyo n'uwundi bamwitwa DJ Fernando cyangwa umwitwa Mr. Aye. Guys, niwe muririmbyi wa mbere mu Burundi afise imiliyoni 30. Guys, nta wundi amucako mu muziki ndundi, niwe kingi w'amamiliyoni. Mr. Aye cyangwa umwitwe miliyoneri w'amaviews mu muziki ndundi, uyo bamwitwa DJ Fernando cyangwa umwitwe Mr. Aye. Guys, akaba afise abantu bamukurikirana ku rubuga kwiwe, abantu bashika ku 300. Urubuga kwiwe akaba yarakugure muri 2023. Uyu niwe muririmbyi wa mbere akomeye cyane mu muziki w'u Burundi, niwe kingi, niwe kizgenza, niwe ndugwe, niwe serumu, niwe muyangayanga w'amaviews niwe mu miliyoneri w'amaviews akomeye cyane mu muziki w'u Burundi. Nta numwe amucako, niwe aza ku mwanya wa mbere mu muziki w'u Burundi.